Bakozi b'ishami BMBC turabaramukije. Jewe nitwa Vianney Bikorimana nkaba ndi umwe mu bakora mu gisata kije kumenyesha makuru mu ishami BMBC. Hama nkuko turi hano turi kumwe n'umuyobozi mukuru w'ishami BMBC. Umuyobozi mukuru w'ishami BMBC uno munsi turabona muri hano muri kino kibanza kandi muri kumwe n'abakozi benshi b'ishami BMBC mwasindukaye n'iyonka muri kino kibanza kiri muri karitiye miroir. Bega mutubwira mwafashe n'urugendo mu mvo nyabaki? Nawe mwenda kubaze uvuze ko ari abakozi benshi ya BMBC uba wisunze iki tungana gutya udakwiye na 200 kandi uzi ko turi amajana menshi sivyo? Iyo uvuga ati abakozi batari bakumbure barenga umwe nespa muri BMBC abadahora badukurikirana turi shirahamwe rigira ibyo kubaka kuva muri 2012 tukaba tugira architecture na construction kuvuga ivyigwa hamwe n'ibyo kubaka. Rero abatwagendanye muri karitiye miroir bandi bita mu kiyanga bandi bita mu buterere mucamo habona nk'abahaba hariho ni nabo musanze abakozi ba BMBC mugabo bakuru bakorera mu cicaro gikuru turi kumwe n'aba engineer benshi ngaha dukorana n'abandi bakora muri administration. Rero twararondeye ikibanza hano muri karitiye miroir ibibanza mbere inyuma yo ngacu tuza kubereka handi twarondeye hanini ahangana hafi hegitari tugomba guhubaka amazu amarojima tugize uburaro nkuko igihugu kibi duhimiriza nkuko fora murazi igihugu nyene kigwana n'inyubako. Rero kuva tuharonse urazi kuronka ibanza nk'iki kica amasezerano tugana nabanyeneho canke abahadushinga kugira ngo tuhadevelope ibintu vyiza bisunze ubuhinga bwacu. Rero ntitwari bwaze kwereka abahinga bacu bagira etude bazohakorera bazohamara imyaka bahakorera canke amezi hariho nk'akarero murabona muri biro d'étude barakenera kubona ati je ndi engineer bampaye amadocument developer un projet est-ce ndabona impapuro ama extrait cadastral n'ibindi mugabo ndakeneye kuhabona n'amaso sivyo n'amaso yanje sivyo? Rero ni muri yo ntumbero twereke abahinga bacu kino kibanza agomba gukoreramo bagikoreremo bakizi. Ego umuyobozi none ko tubona mwaje kweri nka mwese muri bake none twavuga tuti bakonyeye izina nyene bitanguye no munsi canke bigiye kugenda gute? Kwanza misanzu twegene baza abandi bafundi barabizi kuronka itere nk'iyi kwanza abakoze akazi kenshi sivyo? Ni abakoze akazi kenshi niko byatanguye kera sinumva ko bitanguye ubu. Rero akazi ko kubakana kandi kazi mugabo au niveau administratif haba harakoze ibindi bikorwa byinshi byo gucira inzira ibikorwa nk'ibi. Namwe ndaza aho mu biro baramaze gukora akazi kenshi au niveau de l'étude baganisha gutanga ibikorwa nyezina n'abakiriya bazoba muri ano mazu buca tugira public nabo nyine bamaze bamwe gufata nk'ibibanza sivyo? Kubera hari abashe kwimenya naho bitaraba public sivyo? Rero sinovuga ngo akazi karatanguye aho kubakana karatangura n'ikibanza ntituraheza kucamenaja hari ibikorwa byo gitunganya bizoba mu misiza nyuma y'etape kugira ivyigwa byo mu biro ariko akazi kariko karakogwa bara ntikaragera ku ntambwe kuko intambwe n'igihe abantu bazamaze kugura amazu nka yose canke igice kinini ariko akazi kariko karakogwa murakoze. Hanyuma kiri novuga twaje ngaha kubera yuko twatangiye projet nk'inyene mu gahahe murayizi hanyuma abantu barayikunda mu buryo bushoboka turamaze kugera ku rugero runini two turubaka murabizi. Hanyuma rero abantu bamaze kubona babikunze twarakoresheje ubushobozi bwacu bwa turondera ibindi bibanza haba ngaha muri miroir tufise bibiri bingana hafi hegitari 2 haba mu bindi bice by'igisagara cya Bujumbura dufise ibindi bibanza vyiza bazomenya abantu mu misiza tugiye kurera imigambi kubera none ko abantu bakeneye uburaro kandi BMBC akaba guhera mu Burundi gushika iburaya gushika muri Afrika gushika muri Aziya bayihanze amaso tukace tukura rero amaboko mu mpuzu kugira tubarose ibyo bintu hadusaba. Ego mwasi muri kino kibanza mwakibonye abakozi bamwe bishiramwe baribonye mbe abakunzi canke abakiriya bishami BMBC mubasabiki? Abakiriya bishami BMBC abanadukunda je namvuga nti burya abakiriya bacu bava madukunda urabona umuntu ugate je maze senka ndabakurikirana sije nabonye ndarosa amahera ko atumikiye
rero twe n'abakunzi bacu bataraza no kuduha akazi kwanza turavumara amazinda nta kintu na kimwe turigira tuvuga kitabaye. Hari n'igihe bimwe abantu bagiye barabona umengana ama ambition mugabo nta information nimwe itari calculé twigeze dushikiza abakiriya bacu kirumvikana. Rero badukurikirane sivyo, badukurikirane babandanye batwibara ibyo dukora bizigiye neza ko ata makuru namwe atarayukuri tubaho cyo cyambere. Hanyuma ntitugira ishirahamwe rirondetse BMBC sivyo, nk'abakorera mu byo kubaka murabona ukuntu tungana ngaha. Je sinemeza ko hari ndi societe mu Burundi sindiko ndabesha ibi bizoca ku mbuga abantu babibone, nayo ma societe yubaka amazu abibone sivyo. Na indi entreprise ishobora guhagarika aba engineer bangana nko kumubutubona ngaha, administration ikwiye bakora atemple sivyo. Na indi societe je wenzi mu Burundi hari ni BMBC nyene kugira ko dufite amahera menshi oya dushaka kubimvuga kuri tubwirana ko dukora etude bakaza ari 100 tubaronse ivyo baronka ivyo turondera kirumvikana. Ego umuyobozi none inyuma y'uno rugendo hagiye kurikira iki? Urumva turi muri etude ikira kogwa no kumana kino kibanza mwisi za rero abaguma dukurikirana bazoronka amakuru atomoye sivyo, amakuru atomoye y'ibyo turiko turakora yize no projet bashobore kuyandikisha bagure nk'amazu muri miroir mu bibanza bitandukanye dufise hanyuma bagire murakoze sivyo. Akajambo kanyuma twe tuvuga ngo iyo mwubatse mwubake neza. Muri zino projet zacu zo kubaka turafise ama promesse menshi twahaye abakiriya bacu, ibyo twemereye abakiriya bacu bari mu Burundi bari mu diaspora tumaze imyaka 10 dukorera. Turi imboneza muri ibi nta numwe abivugurutsa. Ibi bya etude dufise abahinga bakwiye bagira etude haba kubaka amazu matongo yabo canke muri ano marotisema yacu. Akajambo kanyuma rero novugana kuko abarundi bareme abifuza kubaka amazu, abifuza kugura amazu ku madeni canke ku makashi, abifuza impanuro mu by'ubuhinga bakontakite BMBC kuko ivuga ukuri sivyo. None tuvuga ibintu gamabiba kandi rafise inguvu dufise ibanza nk'ibi n'ibindi bizoza kubera abarundi badushigishiye ari benshi. Ibintu dukora nta mpera yo bishobora sivyo. Abantu bagume badukurikirana hanyuma kindi novuga ko twashitse ngaha turi kumwe n'abakorege ngaha nico kubashimira. Urumva nama aventure manini ariko araba accompli na BMBC adashingiye kuri David jewe canke wewe canke windi muntu akunda kubera turi team nini, turi abantu amajana menshi akora muri BMBC nanje ndimo batuma ibintu bikunda. Rero ndabashimiye kandi bariko batuma rekriya baba interesse, batuma abantu turonki ibanza byo koreramwo baba interesse na BMBC akayikunda bamwe ngagashangwa n'imitabwira ngo ikore neza canke dufashanya ama projet bose. Turashimiye jewe ndashimiye mon equipe nyoboye muri BMBC, ndashimiye abakiriya bariko badushutena kuva muri 2012 ndababwira yuko turitegure kuba tubakira amazu neza cyane cyane kuko turiko turagira mécanisation de l'entreprise BMBC, tukatuko turarondera amamashini amakamyo tukatuko turarondera n'ibindi bintu bitandukanye byo tuba dushobora gushimisha abakiriya ntibe entreprise cy'amahera gusa, ibe entreprise hanga service salvatrice zituma donc abatwitura baronka ibintu muri rapidité extreme, baronka ibintu muri technicité extreme kwa dufise amatimu azoba ari constant na administration ikora neza ituma ata ibintu bidindira murakoze. Turashimiye cyane umuyobozi w'ishami BMBC kuri amakuru meza muturonkeje ngo twaba tubivuga tuti iyo mwubatse neza na BMBC.